uyo mucuraranzi vraiment numucuraranzi adasanzwe novuga mu malebo yandi yose yari mu Burundi abacuranzi barimo na numwe afise talent imeze nguyo y'uwo mucuraranzi afise très bientôt muzomumenya kandi muzomutahura. Hello abakunzi b'Ikirezi Web TV muraho murakomeye turabakaye ikaze cyane mu kiganiro Celebrity Sing nkuko mubibona uno munsi turi kuri Place de l'Independance turi kumwe n'umunyamuzika akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi so uno munsi canke suejo musanzwe mumuzi ni best pop and R&B artists yatowe muri BMA nawe sundi ni Simba Lizo mzizi wa jiwe Lolilo turaguhaye ikaze. Mwiriwe neza ndabaramukije bafanzi banje hose muri ndabaramukije abakunzi ba Celebrity ndanezerewe cyane kuba turi kumwe uno munsi ngaha murakoze. Lolilo ndabona ufite agatrofe mu biganza aho gatrofe kanze ko best R&B pop artists Afro pop yes Lolilo ako ka award wakakiriye gute? Award ya best R&B and Afro pop music ni award nakiriye bien cyane kubera nakoze indirimbo vraiment gitari ni indirimbo y'umwaka ni indirimbo igezweho ni indirimbo yakoze cyane yandikishije amateka novuga ko vraiment abafanzi banje kuntora si trofe yanje gusa ni trofe yacu twese murakoze cyane. Ese Lolilo uravye akazi wakoze mu uwo mwaka ubona ko trofe imwe ihagije mu gihe abandi base trofe imwe canke zibiri zirenze? Ushobora kuronga trofe zine zitandatu indwi mugabo ikaba different ukaronga imwe isumba zijya zose ivyo birabaho. Novuga ko jewe i trofe naronse trofe vraiment inkwiriye murakoze. Lolilo tugerageje kuraba itegurwa rya BMA wewe nihe commentaire wosiga? Navuga ko BMA yari meze bien ibintu preparation ibiki naho mu bintu mu biteramo bikuru nkabijya cange mu ma award makuru nkajya ntihaburamwo akanenge aka probleme gatoya cange tubiri cange dutatu birabaho nibaza ko prochainement bazokwikosora bibe vyiza gusumba. BMA ikategurwa harabaririmbyi benshi bagiye bikuramwo abandi bakaza guhakana ku mwanya wa nyuma tukirimwo eske wovuga iki kwabo bantu? Jesse no bavugira mwo barondera mukababaza kubera nibindaba mwo barondera mukababaza mukamenya impamvu yatumye ko batinjira muri BMA. Aho tubwira impamvu yatumye ugumamo? Iterambere vraiment ndakunda iterambere cyane. Yes. Sawa Lolilo heruka gushira hanze habona video ya Romeo and Juliet tugaruke kuri statement wari watanze wari wavuze ati indirimbo jewe Lolilo ninayishira hanze bamwe mu baririmbyi bazoheba umuziki baba bafanzi banje SK statement yawe niko yagenze? Kuva kera barabafanzi banje kuva bagitangura kuririmba barabafanzi banje kuva ava batararirimba no kuririmba barabafanzi banje simbona ko uno munsi bohinduka ni babe abafanzi banje kubera n'ubunye ubiravye neza vraiment bararirimba ni kubera twe twaririmbye kubera je naririmbye kubera Fariaz yaririmbye kubera Kidumu yaririmbye kubera Chanjo wa Miss yaririmbye urumva natwe twara abafanzi ba Chanjo wa Miss kandi turamukunda gushika ubunye nawe yafuye mugabo turamukunda cyane. Ni nkabahe baririmbyi nka babiri canke batatu bo tubwira mwabo onya baririmba mugara abafanzi ba Lolilo? Ni benshi cyane sino bavuga sino bamara. Twarabonye ko washize hanze cover yerekana ko ufite concert ya Romeo et Juliet ese bipanze gute? Concert ya Romeo et Juliet ipanze bien cyane ni concert y'amateka ni concert one man show ni mboneka rimwe mu gisagara ca Bujumbura ni concert iteguwe bien iteguwe na Simba Gang urumva
ni igiteramo ca mbere Simba Gang iteguye kitasangiye n'undi muntu urumva bimeze bien cyane ibintu bimeze cool kandi nibaza ko bizoshika kuri. Ese wotubwira nubuhe budasa buri mwiyo concert n'izindi concert maze kubona? Ni concert ya Lolilo wenyene, ni concert Lolilo azoririmba wenyene ariko azoririmbana n'abantu bakoranye featuring, urumva bazoririmba mu ndirimbo za Lolilo. Nyimba atari vy'imbeshere mu misi yahera twageze kumva ko Lolilo yoba afise indirimbo nshasha muri Bantu Boy yoba yarakoranye na Farias, sivyo bintu byo canke yoba yakozwe n'umunyanyuzi Endo Mike? Yo bintu nivyo twakoze indirimbo mugabo ni yakozwe na Endo Mike, yakozwe na Peniel Pro kandi nibaza ko gushika ubunye nirahera, nibaza ko umunsi zohera tuzobashikira. Okay, hari haheze igihe kirekire havugwa ukutumvikana hagati ya Lolilo na Sat B, mugabo umunsi Lolilo yatora trophy ya BMA byarabonekanye cyane ko Sat B yaryohewe cyane, ese mwaragwanye no munda, byari ibintu bibereye ijisho, ese we wabyakiriye gute nka Lolilo? Lolilo n'umuntu ari peace cyane. Lolilo n'umuntu akunda abantu. Lolilo n'umuntu akunda iterambere. Navuga ko vraiment numvikana n'abantu bose. Abo bavuze ko tumvikana nta bantu bumvise information zitarizo. Mugabo nibaza ko abacuranzi bose bo mu Burundi turumvikana kandi turavugana neza. Ego Lolilo gerageje kuraba ivyo uri kurakora mu mwaka uheze warakoze cyane no mu mwaka uri kurakora, ese nyuma y'indirimbo yawe Romeo et Juliette ni yihe migambi yavuba ufise? Mfise featuring zitatu nakuye muri Tanzania, hariho n'izindi featuring ndiko ndakora ngaha. Nibaza ko très bientôt ibikorwa vyanje muzobibona kandi nibaza ko bizoryohera abafanzi banje. Après iyo concert ibindi bikorwa bazobibona bizogenda bikurikirana nguko nababwiye abafanzi banje. Ibintu ni byinshi cyane twateguye muri Simba Gang. Naguruye label yanje yitwa Simba Gang, natoye umucuraranzi umwe gusa. Uyo mucuraranzi muzobona vuba cyane, n'umucuraranzi adasanzwe. No vuga ko ngeranyije na malebo yandi asanzwe, na n'umucuraranzi numwe ari mu yindi label amuruta kuririmba canke amuruta don afise. Dusubiremo ako kajambo Lolilo, dusubiremo uvuze ngo muri umucuraranzi ufise? Navuze ko mfise umucuraranzi muri label yanje, natoye umucuraranzi umwe gusa. Uwo mucuraranzi umwe gusa wanje natoye muri Simba Gang, muzomubona très bientôt. Uyo mucuraranzi vraiment n'umucuraranzi adasanzwe. Novuga mu malebo yandi yose yari mu Burundi, abacuranzi barimo na numwe afise talent imeze nguyo y'uwo mucuraranzi afise. Très bientôt muzomumenya kandi muzomutangura. Ngira abakunzi b'ikirezi.net mwamwumvise Lolilo ivyavuze vuba muzobyibonera. Lolilo ni umuswahili. Iryo jambo wamujakira gukiba kubwira Lolilo n'umuswahili? Umuswahili urumva, umuswahili sukuvuga ngo numusuma canke numujyaga canke ni ubuswahili bisigura ibintu byinshi cyane. Navuga ko je nakuriye mu Giswahili kandi ndumuswahili original. Navuye nakuriye mu Buyenzi, mvayo ngenda mu Nyakabiga ngurira muri cité, ndumwana wo mu cité normalement. Na nk'ubu ndakubajije nka wewe vraiment ngakubaza uri umuswahili wonyishura gute? Bivana naho mba narakuriye nuko navyakira. Uvuga Igiswahili? Rimwe rimwe. Uvuze Igiswahili ça veut dire ko uri umuswahili? Subira inyuma gatonya muri kahise ka hagufi twaguma twumva ati Lolilo na Farias ni bacana uwaka, Lolilo na Farias ni bumvikana. Ese irya beef yari ihari canke yari showbiz gusa? Lolilo kuvugisha ukuri na beef nimwe afitaniye n'umucuraranzi. Lolilo namaze kubabwira n'umuntu ari peace. Ego vraiment ndareconnaissant ko bwa mbere sinari meze neza, ari utuntu nari mfise utugorane nari mfise, ukuntu ni comportement nari mfise indi comportement, mugabo ubunye nahindutse cyane kandi Lolilo wacagiye si Lolilo ubu. Lolilo yahindutse cyane gusumba nkuko abantu babiteze. Warakoze na Diamond Platinum, warakoze na Alikiba, warakoze na Omi Dimples. Ese izindi collabo ziri international wo butegura gukora ubunya nizahe? Na Diamond ngeno misi iri imbere yarayaza ngaha mu Burundi, ese warateguye kandi kudukwita yindi surprise gukarana na Diamond Platinum? Nibaza ko Diamond Platinum n'umugenzi wanje,
nkuko nawe uri umugenzi wanje canke n'abandi barabagenzi banje nibaza ko difference iri hagati ya Diamond na wewe ni kubera Diamond ni mu superstar azwi cyane ibintu bisanzwe kuri jewe turetse ibintu vy'umuziki n'umugenzi wanje namumenye kuva kera na nico gituma novuga ko kuri jewe shaka ko ashika aza kudutemberera kandi azimuhira ahani muhiri wacu tuzomwakira neza nkuko twama tumwakira. Hari amajambo agiye aravugwa hirya no hino ku mbuga bavuga ati Primuzike itumiye umusitari w'ahandi hanze imuha amafaranga menshi mu gihe hari abasitari bo ngaha anya babishoboye. Eske wewe ibyo bintu hari ico bivuga ko canke urabinengako? Novuga ko umuntu wari wese akoze bien agakora cyane bazomuha amahera menshi nico nkivuze ko utakoze nshobora gutera imbere na muzee wacu yabivuze president yavuze udakoze ntakage c'est normal il faut ko ukora cyane kugira uronke amahera menshi pour avoir beaucoup de pouvoir ou pour avoir la responsabilité il faut avoir beaucoup de pouvoir. Tugerageje kuraba Diamond Platinum n'umuririmbyi atanguye kuririmba inyuma yanyu mwe mwaratanguye kuva kera ariko uravye level ageze ko n'umuntu yagiye cyane arabasiga cyane. Eske habuze iki kuri twebwe abarundi kugira iki kuri umuziki wacu nako tujabukishe imbibe n'ingoga byihuse? Igihugu novuga ko igihugu cyo muri Tanzania cyateye imbere cyane nigisanzwe nabwo kigeraniza n'igihugu cy'iwacu aha mu Burundi. Urumva Tanzania bateye imbere cyane kudusumba hanyuma n'abacuranzi babo nabo bateye imbere kubera igihugu cyabo cyateye imbere cyane. Urumva n'abacuranzi babo bateye imbere cyane c'est normal natwe tuzokora tuzotera imbere nta kibuza ko batumeze nka ba Diamond canke ba Wizkid canke ba Chris Brown pourquoi pas. Ni kihe gikorwa igihugu cokora kugira namwe abaririmbyi b'abarundi mutera imbere? Urukundo gukora cyane no kumenya aho uva naho ugenda kwimenya kwaza umucuranzi wenyene yitahure ninde amenye ico ashaka hanyuma après ibindi bizoza. Ego reka tuve mu muziki gatonya tuje mu buzima busanzwe. Lolilo ni muntu ki nirihe banga abantu batazi kuri Lolilo? Lolilo n'umuntu akunda abantu cyane ico cyambere hanyuma Lolilo n'umuntu akunda iterambere yanga karenganyo. Buri munsi nibaza ko nama nibaza ukuntu noteza igihugu canje imbere. Yes niyo Lolilo. Wankiki mu buzima? Akarenganyo amacakubiri ivyo ni ibintu nanga kabisa mu buzima bwanje. Ni kihe kintu kitigera kibura mu nzu kwa Lolilo? Winjiye gusa ikintu kitabura ntihabura icupa ry'icyayi. C'est normal kubera afise umwana ategereza kuronga icyayi isayo sashakira. Ego ni kihe kintu Lolilo akunda gufungura? Vyo kurya vyose ndabirya je ndafungura vyose. Mugari ho preference? Ego Lolilo ni yihe couleur ya ukunda kwambara? Jaune rouge. Kubera iki? Kubera niyo couleur préférée yanje. Nakunze kuvuga ngo mu Burundi nta superstar bahari. Lolilo iryo jambo remeranya naryo? Mu Burundi naba superstar bahari. Kubera? Parce que superstar n'umuntu ateze igihugu ciwe imbere apana igihugu ciwe kimuteza imbere. Yes. Niki gituma abaririmbyi b'abarundi nawe urimwo mudateza umuziki w'igihugu imbere? Nibaza ko ni kutumvikana kutomenya ukuri entre nous. Umwe wese akibesha umutwe wiwe akishiramo ko ni superstar mbere yo kuvuga ko uri superstar canke yo kwitahura wewe ninde. Va kwanza mu gihugu cawe ugende hanze urabe viyo hanze abantu ukuntu babayeho canke abacuranzi bo hanze ukuntu babayeho hanyuma ucugaruka ucuvuga ko uri superstar canke uri umuntu asanzwe canke uri umustar. Aro mustar tangura uri underground umustar n'umusuperstar. Yeah. Lolilo bavye ko ari umuntu kuri terambere. Eske Lolilo ni kihe niye nterano yawe kugira umuziki w'umuntu utera imbere ko uri umuntu utanzwe kuri terambere? Nibaza ko ikintu ca mbere na mbere tukwiye guhinduka. Je namaze kuhinduka kuri ico namaze kibona nahindutse cyane. Ica kabiri
ndakunda abagenzi banje, ndakunda abacuraranzi bagenzi banje, na nico gituma usanga plusieurs fois ndabapostinga kuri Instagram canke kuri status zanje, ugasanga nashize ko ibikorwa vyabo wera shaka ko dutera imbere, shaka ko duhinduka, foko duhinduka tukamenya ico dushaka, tukitahura, tugakundana. Yes. Lolilo, akajambo kamwe ku bakunzi bawe. Ndabakunda cyane abafanzi banje aho se muri mubeho mu mahoro, kubera mumenye ko Lolilo abakunda, ibikorwa mukora ni vyinshi cyane vyiza kuri Lolilo, kandi ndabibashimiye cyane kubera aho nshitse no musi no kubwanyu nzobandanya ndabakorera, sinzobahemukira. Ndabakunda cyane abacuranzi bagenzi banje, tubandanye dukora, tubandanye dufatana ku mugongo, parce que ni twebwe uburundi bwecu, duteze igihugu cyacu imbere, tubandanye dukora kandi dukundane. Merci beaucoup. Murakoze cyane Lolilo. Abakunzi b'Ikirezi Web TV cyari kiganiro Celebrity Sing, twaba twari kumwe n'umuririmbyi Lolilo, tukaba tubipfurije kuba mukurikirana ibiganiro byacu, kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Murakoze cyane.